munsi wa muhungu uje gusenga shitse muhira ibidayimoni ca biramfata ndata ubwenge baransengera hanyuma ndakira bisubiriye kuwa mbere biramfata sinamenye ni nashitse ino hanyuma baransengera ndasubira ndatora ubwenge gushika ejo ku munsi wa kane bikifata mugabo bwugushikiza nukuri ndakomeye ibyari byafashe amaguru byaraheze Yesu ashimwe. Amen. Dukomere amashyi umwami Yesu. Yesu nashimwe cyane. Amen. Kandi ndashimira Imana yo mu ijuru. Icyo nshimira Imana cya mbere ndashimira Imana na cyane cyane mfatiye ku kintu cyo gukorera Imana. Jewe kwa Mungu naramye ngaha ndaza gusenga. Kandi manje gusenga haragera aho dutangira Imana. Ariko kubera nari mfite udufaranga duke mu mufuko ishika ngo nararitanze mu bwoko bw'igira cumi biranka ko nkorako kumambwira Imana none kamana kandi twofise twonyene bigende gute ariko umukozi Imana yaravuze ati zacenda rero abatakubwira ubuntu baze kugaruka jewe naragarutse maze kugaruka habaye ibintu by'igitangaza bikomeye nyuma ya saa sita haragera aho dutanga rero ikigira cumi naho nyene numva umutima utanguye kwinangira mubwire n'ijwi rikaza ati mbega wewe none ko hari ikintu uri kurarondera nari mfise ikintu ndiko ndarondera kandi kizotuma mbanza gutanga ibihumbi 100 reka nabivuga neza nariko narondera agaperomi hanyuma rero kubona zinduka kugenda kuriha hanyuma ndarumva ibirimba ariye ngo mbega none ko baze gutanga ikigira 10 kandi yari amahera make y'injyana ikigira 10 byari ibihumbi 4 byonyene ati ukaba baze gutanga ivyo bihumbi 4 none mbega ni wagenda gutanga ivyo bihumbi 100 mbega nico warondera ntukironke bizoca bigenda gute numenya biraguze mu mutima ndabuze amahoro by'ukuri umukozi w'Imana Serge Imana muhezagire ndaciye henda turiko turasenga dutazira ndamuhamagara ntingo hano ndamubwira ikibazo nagize nzanira ka envelope cyarakanzanira cyana shiramo za katre mena bakati Imana niyo nari yifise mugabo ubu nuzomenye nzogiye ko muri no misi niho rero maze kuyatanga numva ndorohe mu mutima numva dose amahoro numva nta manyohewe numva mu mutima wanje hose numva nyene ko akayaga kari kose niho rero bukeye kuba mbere naca ngenda kuri hariko mbanza kubaza umushefu nyene ko nyene bishobora kugenda arangira inama ko hariho n'agakategori nashaka kumusaba arakanyemerera mugabo akanyemerera abadayimoni batwaratega mubazi n'ivira ko abadayimoni ahubwo n'Imana agomba kunyereka ikimenyetso cerekana neza yuko iyo ntari hacaka igira 10 nategerezwa guhomba bya bihumbi 100 kuko nukuvuga byaciye bicangana umushafa agiye kugira ngo ansinyire za kategori namusaba nsanga yasinyiye iyo nari nsangano kuko nari nsanga mfisa ugapera binye bari kurodera kategori acha nsanga yasinyiye kama nari nsanga abona kubego ngiye kugira yane kubaridisha kujya naragize amagoga mugabo kubera Imana icisha mundi muntu arambara ati mbega wowe igihe waza kurondera kategori warondera zimeze gute ndamubari ati yagusinyiye iyo wari usanga ufise kujya naciye nirukanka rero kuko yabwiye ati urasanga bayikoze y'ibihumbi 100 byawe bizoba bicakaye naciye nirukanka cyadaja hariya ikoregwa cyadarodera wa mushefu ndanamubura mugaye Imana yarandongora ati genda ubwira bariya bayikora hanyuma rero ati ya dosiye yawe ucuyirotira kujya baciye bayimpana yirotira cyangenda kurindira ntumuje ndindira umushefu ejo rero turatunganije nashaka bitera koreka bigenda neza yuko ari mu mpera Imana amashi nabo dukomere amashyi umwami Yesu. Haleluya. 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 Amen. Ndashimira Imana cyane Imana yanyongeye iminsi yo kubaho ari kuwa mbere mwindwi nyene aho nariko ndaja ku bikorwa vya misi yose ngeze mu nzira mbona n'isanganya ku buryo iyo sanganya ukuntu yabaye abantu bose bavuze bati Imana iragutabaye kubera byari byamaze guhera nyene bari bamaze kungonga ariko Imana iranyongera iminsi yo kubaho ndashima Imana. Ikindi nshima Imana hari kuwa gatanu uyu munsi nyene umwana yaragwaye ndiyumvira ngo namujane kwa muganga undi mutima ati mujane gusenga umwana acenda muzana ngaha agwaye Imana yaramukijije ndashima Imana. Amen. Dukomere amashyi umwami Yesu. Haleluya. Haleluya. Ndashimira Imana cyane ubigiye naza ngaha nari merewe nabi cyane nari ndwaye ukuboko sinakubwira guca sinakubwira uku ariko ubu ndakubwira uku ntiwaduza ntiwapfunya ntiwagorora ariko byose urabikora ubu byose ndagira uku amashyi ku mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Hano hari Imana ibohora n'amaboko yari yaramugaye gukomera amashyi umwami Yesu.
ashimwe. Je mpagaze ngaha nshima Imana mwiyo ndwihetse nafashwe n'ukuboko kuza ko ikibyimba ngaha uko kuboko narafyonda sima nakora ibikorwa neza atakintu na kimwe numve ndaja kwa muganga araraba agira ubwoba na wenyine arakera rero cyece nza ngaha ari ku munsi wa mbere ndafise mwene data yaranzanye ngaha ahanyereka Imana imuhezagiye rero je mpagaze ngaha nshima Imana kuba yarankijije cya kibyimba cyarahetse cyarahetse dukomera amashi umwami Yesu.